Muri Afurika y'Epfo ishyaka rya ANC ryafashe ubutegetsi mu myaka 27 ishize ubwo iki gihugu cyari kiyobowe n'abanyamucyo b'abazungu. Iri shyaka ryatunguwe mu matora y'abayobozi b'uturere aho ryabonye amajwi 46%. Muri Ethiopia ibihumbi by'abantu biriwe muri stade iri mu murwa mukuru Addis Ababa berekana ko biteguye kwinjira igisirikare. Ni mu gihe intambara imaze umwaka muri iki gihugu isatira umurwa mukuru Addis Ababa. Imiryango itegamiye kuri leta n'igisirikare biravuga ko mu mujyi wa Bukavu uherereye mu burasirazuba bwa Kongo ubuzima bugenda bugaruka buhoro buhoro nyuma y'ibitero bibiri byahitanye abantu 6 wa gatatu. Ambasaderi w'ibihugu bigize umuryango wa CEDEAO ejo kuwa kane yahuye na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Guinea Conakry. Inama yabo yabaye mbere yiteganijwe ku cyumweru gitaha izigirwamo uko ibintu byifashe muri Guinea na Mali. Naho muri Niger harabera amarushanwa gakondo y'abagabo bo mu bwoko bw'Abawudabe azwi nka Gelewol. Abagore nibo bari ku ntebe yo guca urubanza bemeza igikundiro n'igihagararo cy'abagabo.